Oh, yo, what's up, my people are ready to performance right now. Mwiriwe canke mwaramutse bakunzi wa Inside Burundi TV. Nkuko nabivuze turi mu ntara ya Gitega aho no munsi twaje kuryoherwa n'isabukuru idasanzwe ya Giti ca Ngoma. Icadukwiye Bujumbura katuzana Gitega, murana ko twambaye n'amakoti twaje gushigikira abagumyabanga aho bariko barabikora neza mu isabukuru idasanzwe. Bagiye gukora deuxième edition ya Giti ca Ngoma, natwe yadukwiye Bujumbura tuzanga Inside Burundi TV kugira ngo dushobore kwereka abarundi aba diaspora abasanzwe bakora igice cyo Burundi mu ntara ya Gitega mbega vyifashe gute, basanzwe babikora gute. Festival rero igiye gutangura, tugeze igihe cy'isaha kanzi na masaha tugeze saa 8:16 festival igomba itangure. Behind camera kuma na safari kwa dufatira amasana kugira ngo dushobore gufata image tumeze neza. Rero twashitse Gitega kugira ngo dushobore kuryoherwa ni igiteramo kiza kwa kirimo abasani batandukanye. Muraza kubonamo uwo bitajije Fernando, muraza kubonamo Mbida ndetse n'abandi batandukanye bagumyabanga kuva Bujumbura bagi barava batandukanye ndetse n'abashene sigira vuba batandukanye. Rero twaje rero dusho kwashigikira igiteramo kiratanguye, tugomba kubereka performance igiteramo mudukurikirana muri benshi. Murabona ko n'abantu bariko barinjira ari benshi, urashaka kureka bariko barinjira igiteramo kikaba gitanguye. Rero abantu bakaba bariko barinjira ku bwinshi cyane, natwe twaba twavuye Bujumbura nka Inside Burundi TV kugira ngo tubereke ingene igiteramo goma kibere Igitega deuxième edition ya Giti ca Ngoma igomba itangure. Uruko dufatira amasaramu ni safari uko mubona ko arabikora neza cyane. Giti ca Ngoma festival ikaba itanguye. Reka rero twinjire tumunezero udasanzwe kugira ngo dutangure igiteramo cyacu tumeze neza turyohewe cyane. Yes, mko mubona rero abariko barinjira ku bwinshi, tugomba dutangure igiteramo tumeze neza cyane muri festival ya Giti ca Ngoma. Are you ready? Tubandanye gashobora gutangura igiteramo tumeze neza. Murabona ko biteguwe neza ku rundi rwego rudahagije sana. Yes, bana dufatira amasanamu yango dutangura igiteramo tumeze neza. Murabona kandi ko hariho n'imigwi ndagakaranga ihunja yaje gushigikira abagumyabanga ndetse n'abavuzi ngoma ku bwinshi badako bari hano cyo gutangura festival tumeze neza. Tubabwira ati big up sana, tubone twinjoyinga kugira ngo ibintu bibandanye bigenda neza. My brother, umeze neza? Festival ibona gute? Festival ni micamo n'umuriro man kabisa. Amasara geze kure kandi abaza guperforminga ni benshi, uza kubijera gute? Amasana aragera kure, biraharuye byose birapanze ni sawa mu mwanya, ibintu biragenda neza. Twamaze gutangura n'ukunye kabisa. Mufise uruhusha rwo gushika sangapo muri kino giteramo? Bo uruhusha twege dufise ubwo tutovuga bivanye naho twebwe dushaka guhereza niho duhereze. Bimeze neza nango. Niki wabwira ko aradukurikira muri umwanya kuri Inside Burundi TV kugira ngo azegurumbe igiteramo ari benshi cyane? Bo icyo no babwira nuko bomenya yuko akaranga kavuye hagati mu gihugu. Rero nubu dushaka gatsimbataza hagati mu gihugu, hama badukurikirane kuri TV, bafyonde subscribe, bagire share na like na comment man. Kubera iki kuyita Giti ca Ngoma nimba ari cyo ubiziko? Ya impamvu kuyita Giti ca Ngoma ni kubera ko ni festival itegurwa hagati mu gihugu. Niyo festival yonyene itegurwa hano hagati mu gihugu, igategurwa n'abanyagitega ata undi muntu arimwo. Rero nico ituma twashiye tuyitirira Giti ca Ngoma kubera ko ni Gitega turi hagati mu Burundi, ni ngahe fo gatoyi kandi hari n'igiti kiri hagati mu Burundi. Umuvyo byose nibituma ino festival tuyita Giti ca Ngoma. Twavuye Bujumbura kugira tubashigikire, abakiriko baraza bashikiye no bavuye rwa bashigikire nakara kantu mva babwira muno manya muri live. Ya ico no babwira ati karibu sana ahubwo muze muri beshi mwirabire ico bitakaranga. Ubundi akaranga bakamanukanya ari ku mugwa mukuru w'ubutunzi i Bujumbura, ariko katanguriye Igitega. Rero twashika kubereka ico bita akaranga n'ibindi vyinshi biri mu karanga ku Burundi. Baba daga tugushimire cyane. Komera mtaha. Yes, mwavyumvise Giti ca Ngoma ikira abantu itrendinga. Ubu naho tugomba tubandanye turyoherwa no kubereka ibirori biko birabera hano muri Lenox bakugira ngo dushobore kubana turyoherwa. Tunaha ikaze abariko baradukurikirana mwese muri benshi kugira ngo mubandanye muryoherwa. Turabakunda cyane. God bless. Ciao ciao.